Good morning, ladies and gentlemen, or good afternoon. It depends where you are. Welcome at Peace International TV. Today we have a special program. We are going to teach you English. Kaze mwese hano kuri Peace International TV aho mukurikirana ururimi rw'icongereza. Aho tubigisha icongereza tukibasigurira no mu kirundi. Twizere yuko muza kuryoherwa cyane kuko tusanzwe tubimenyereye cyane gose. Tukaba tubifurije gukurikirana ivyigwa. Umwarimu agiye kubashikiriza ico cigwa akaba yitwa Prosper Niyimumpaye. Nkaba ndabasaba yuko mugira share, mugasangiza n'abandi, mukagira comment, mukagira ico muvuze, mukongera mukagira subscribe abantu bakiri bashasha bakiyabonesha kuri channel yacu ya Peace International TV. Tukaba tubifurije rero gukurikirana ivyigwa vyiza. You are welcome. Thank you. Welcome again. Here there are some sentences which you choose that is good, which is used in our daily life. Uno munsi hariho amajambo twashimye yuko dukoresha mu buzima bwa misi yose, byo bavyiza namwe muyamenye kuko usanga akenewe cyane. Rero reka dutangure. Ask your way if you get lost. Ask your way if you get lost. Ask your way if you get lost. Baza inzira ni waba wazimiye. Baza inzira ni waba wazimiye. In English we say, ask your way if you get lost. Jambo rya kabiri naryo ryavuga, ask him the time. Ask him the time. Ask him the time. Mubaze isaha. Ask him the time. Mubaze isaha. Irindi jambo ravuga ati, go and ask him. Go and ask him. Go and ask him. Genda umubaze. Go and ask him. Genda umubaze. I beg your pardon. I beg your pardon. Mbabarira. I beg your pardon. Mbabarira. Wait here. Wait here. Wait here. Rindirira aha. Wait here. Rindirira aha. It is not good. It is not good. Sivyiza. It is not good. Sivyiza. It is so good. It is so good. Nivyiza. It is so good. Nivyiza. What is the matter with him? What is the matter with him? What is the matter with him? Abaye iki. What is the matter with him? Abaye iki. What happened? What happened? Habayiki. What happened? Habayiki. Who are you? Muribande. Who are you? Muribande. Who are you? Muribande. Who are you speaking? Who are you speaking? Who are you speaking? Muriko muravugande. Who are you speaking? Muriko muravugande. Who are you speaking? Muriko muravugande. Who are you coming with? Who are you coming with? Who are you coming with? Muzananye nande. Who are you coming with? Muzananye nande. Who do you want to see? Who do you want to see? Who do you want to see? Ushaka kuonana nande. Who do you want to see? Ushaka kuonana nande. Who do you write this word in English? How do you write this word in English? How do you write this word in English? Iri jambo baryandika gute mu Congereza? How do you write this word in English? Iri jambo baryandika gute mu Congereza? How do you write this word in English? How do you write this word in English? Iri jambo baryandika gute mu Congereza? Nizere yuko ano majambo yobafasha cyane mu buzima bwa misi yose. Ni byiza yuko muza murayasubiramo namwe kugira ibintu bigende neza. Turabandanya. What do you have in your hand? What do you have in your hand? Ufisiki mu kiganza chawe. What do you have in your hand? What do you have in your hand? Ufisiki mu kiganza chawe. Take a taxi. Fata taxi. Take a taxi. Fata taxi. Look at me. Look at me. Look at me. Ndaba. Look at me. Ndaba. Repeat. Say it again. Repeat. Say it again.
repeat, say it again, subiramo kandi, repeat, say it again, subiramo kandi, repeat, say it again, repeat, say it again, subiramo kandi, repeat, say it again, repeat, say it again, subiramo kandi. Go home early, go home early, go home early, taha muhira kare, go home early. Follow me, follow me, nkurikira, follow me, follow me, follow me, nkurikira, follow me, nkurikira. Stay here, gumaha, stay here, gumaha, stay here, gumaha. Don't touch me, don't touch me, don't touch me, ntunkoreko, don't touch me, ntunkoreko, don't touch me, ntunkoreko. Let's go there, let's go there, let's go there, let's go there, hogi tugende, let's go there, hogi tugende, let's go there, hogi tugende. Don't do it anymore, don't do it anymore, ntuzobisubire, don't do it anymore, ntuzobisubire, don't do it anymore, ntuzobisubire. Public notice, public notice, public notice, itangazo rya bose, public notice, itangazo rya bose. Nibaza murakunda kubibona haba ku mabarabara aho bafishije ibintu. Entrance, 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 ubwinjiriro, entrance, ubwinjiriro, entrance, ubwinjiriro, ahantu binjirira abantu. Iri jambo closed uribonye, closed hugaye, closed hugaye, open huguruye, open huguruye. Uzobona n'ahantu banditse no smoking, no smoking, kirazira kunywa itabi, no smoking. Uri umuntu rirakunda agatabi umaze kubona handitse no smoking, uzoce wirinda kwanywera itabi kugira ntihave bagufata baguce amande cyane. Hama tukaba tubashimiye cyane gose kubona mwakurikiranye zino nyigisho zacu, nkaba ndabifurije kubandanya mwiga no gutahura neza. Mufise ico mubaza mutashwe gutahura muri comment. Thank you very much for your good attention. I think we will continue this program next time. Thank you. My name is Prosper. May God bless you. Bye bye.